en general navuga ko ni intambwe twateye kandi twishimira cyane nka Master Music ariko ije mvuze Master Music cyo nkavuga ni vision mbona ko irarengeye kwitwa kari ikintu cya Masterland ikintu cy'umuntu cyangwa iki kuko mbona ko ari intambwe umuziki uteye muri rusange kuko ndavye nsuje imasi inyuma nkaraba parcours haba ivyo twashitseko ivyo twashikanye kurundi rwaruka haba mu gushira impano ku mugaragaro gutanga urubuga rwo exprimer artistiquement n'ubundi buryo kuramura impano z'abahinga abacteurs producteurs directeurs n'abandi batandukanye ndabona ko bari ikintu gihambaye yo natwe tubona ko twavuye kuri rimwe tukaja kuri kabiri tukaja kuri inzu ya step kurikira mbona ko ari ikintu kiza cyane gose kuko bijya biragoye gukura bisaba ingufu nyinshi ariko nuvuga ko muri rusange ndashima aho tuko turagira kandi ndabona yuko naho twimirije kuja hariho muco hariho hope nziza ni biba byoroshe ariko nimwe na rimwe kandi biroroha iyi vision yawe uvuga ati niko nderekereza aha kugira ndahashike ko hari cyane ushobora kuba warahuye no muri ico gihe kugira ngo ushike kuri iki gikorwa n'umunsi tubonesha n'amaso yacu urumva kuba ndi ngaha rero nshaka kubwira abantu we kwaturaba baguze amamega ya 5 cyangwa igihumbi afite indoto zuko yuko ibintu bishoboka yuko ikintu cyose gikunda osi intambwe yose ubuteye ukayicelebra naho abari ntoyi yishimire kuko iyo reconnaissance niyo gratitude niyo iguha energie yo gushaka gushikiriya kabiri kuko wama widoga wamubona wenga ntaburashika n'ubundi naho uri uzohava usubira inyuma kubera ntuzi icyo hamaze utazavuna ushaka kumenya ikorera Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmvyi Masterland. Ndakora mukije. Mworo cyane Patrick. Umeze neza. Meze neza no ngenda mutsa abakunzi ba open mic na akeza net en general. Yego. Subame dukoranye tumaze igihe kinini dukorana. Ariko ibintu biba bimeze neza cyane. Ariko uno munsi kintu cyatuzanye sikindi ni inyubako nshasha uheruka kwerekana ku mugaragaro aho twari tumenyereye aho ukorera warahinduye n'ikibanza kandi unya kubona ufite n'ivyuma bishasha kandi bimeze neza bimeze gute muri rusange kugira ngo ushike muri urwo rugendo bakode cyane nko mubibona twabanje gucayo turaza no kuraba image amwe mu turaza no kuraba na set ya sama ya akeza kwa kuko turi muri sama yene hahiye en general navuga ko ni intambwe twateye kandi twishimira cyane nka Master Music ariko ije mvuze Master Music cyo nkavuga ni vision mbona ko irarengeye kwitwa kari ikintu cya Masterland ikintu cy'umuntu cyangwa iki kuko mbona ko ari intambwe umuziki uteye muri rusange kuko ndavye nsuje imasi inyuma nkaraba parcours haba ivyo twashitseko ivyo twashikanye kurundi rwaruka haba mu gushira impano ku mugaragaro gutanga urubuga rwo exprimer artistiquement n'ubundi buryo kuramura impano z'abahinga abacteurs producteurs directeurs n'abandi batandukanye ndabona ko bari ikintu gihambaye yo natwe tubona ko twavuye kuri rimwe tukaja kuri kabiri tukaja kuri inzu ya step kurikira mbona ko ari ikintu kiza cyane gose kuko bijya biragoye gukura bisaba ingufu nyinshi ariko nuvuga ko muri rusange ndashima aho tuko turagira kandi ndabona yuko naho twimirije kuja hariho muco hariho hope nziza ni biba byoroshe ariko nimwe na rimwe kandi biroroha iyi vision yawe uvuga ati niko nderekereza aha kugira ndahashike ko hari cyane ushobora kuba warahuye no muri ico gihe kugira ngo ushike kuri iki gikorwa n'umunsi tubonesha n'amaso yacu yaba nziza cyane muze challenge nizihura challenge maze kuba uri ku isi ari n'abantu nkunze
kumva bavuga ngo muziki ngumeze gutya ngaje muziki ngumeze gutya ngo biragoye nashobora gaterega ivyo duhura navyo ngaha nivyo n'abari muri secteur y'ubuganga abari muri secteur ya politique abari bose bagenda bahura n'ama challenge atandukanye jewe kugira ngo ntumwanya sinkunda guteba ku bintu binshi intege canke ibintu byonsamaza canke ibintu vy'intambamyi n'icyo cyose ntabwo ndiko nimba amasolution nuvuga ko ari na kimwe mu bifasha kuko namusi zo kumuriko ndidoga je narimo usanga ndiko ndagatoke n'inzira imwe yanse ari zindi nyinshi cyane umuntu yavuze mu kadaje karavuga ngo sinaniwe ahubwo namenye inzira igihumbi zidakunda yumva nabo nzobwira imbere nzobwira ati burya arindira igihumbi cyo zidapasa donc washaka umucoach ushaka mentor ko wananiwe kenshi yo umuntu nturera kuri ibintu nk'umuziki byose binyerera byose bigenda neza burya nacu burabona nacu buzi niyo mpamvu parfois bisaba yuko unamenya échec c'est quoi kunanirwa bimeze gute bivahe bibagire gute navyo nyine ça fait partie ya maturité y'umuntu mu rugendo rwiwe ni Master Music murateguye ibiteramo mu myaka iheze uno munsi mu mwaka wa sama canke mu ntera zaho bimeze gute y'amatuwa mwakora bimeze gute muri sangu no matuwa arigiye n'ama stratégie ama plan umuntu agenda agira ko umuntu akabakino inori kamane ndayisubi kindi nevyure nuvuga ko mu minsi heze ahantu agenda kugira ama trainings atandukanye mu formation atandukanye hirya no hino mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika naragenda ndiga iyindi approche événementielle donc ndabona izindi kundi handi babikora comment twakwameliora natwe la donne muri events nimamvu ntagishaka cyane kuguma ndi mu bya bintu nkore byinshi ariko ndibaza ko umunsi nateguye ibindi biteramo bizoba birimo karusho rero nafashe umwanya wanje wo kwiyubaka cyane kwiyubaka neza bizogaruka ariko ino sama nibaza ko ama concert mfise n'ama booking yanje nka Masterland nzoboneka mu biteramo bitandukanye bagiye bantumiramwo nivuga ko gushikira saha nivyo no biziza afana banje bashaka kumbona mu biteramo ku stage ariko touche yacu nka Master Music muri evenementiel ndabindayibise gatoyi ndiko ndayiteka neza bimeze neza cyane wakwambaje ikibazo kiri global sininjiye muri detail ariko nitwatiye imbere gusa mu nyubako gusa twatiye imbere no muri skills canke les compétences aho novuga ko gushika n'umwanya twashoboye gushika ku rwego wo kuronka quality nuvuga iri mpuzamakungu nibaza ko je ndi mu baririmbyi bahora bakoresha uburyo bwinshi nkoresha ama mastering Nairobi Kampala Dar es Salaam n'ahandi ariko ubu nibaza ko quality dufite muri Master Music hariho benshi muri ibihugu udusumvya gushika n'umwanya sinovuga ngo dusumvya ibihugu ko igihugu ni ikintu kinini ariko benshi muri ibihugu turasumvya nivuga ko n'umuproducer wacu FIG date maker aheruka kuronka certificat y'amezi 8 ya mastering yakoreye muri Amerika nivuga ko nisho ni ikintu shiza cyane twege tubona n'iterambere des fois ari gihe abantu bo bashaka ko tuvuze induru cyane kugira ngo babone ko tuhari ariko natwe turatahura neza ko igiti mu gukura ikivuza induru gikora silently kiza kuvuza induru ariko bagiciye kiguye hasi umva rero sometimes ari gihe twebita induru kugira ngo dukure tranquillement quoi ariko ndazi ko ibintu bimeze neza nivuga ko rero kimwe mu cyane byo no gusaba imiziki hari muri zo mastering ko zirazimvye usanga mastering imwe turiko tuyikorera $200 canke narenga ivana bakoresheje ariko ubu nibaza ko byose tutakikorera umva nkayo n'urugendo twivuniye twebwe twavunira abarindi barundi n'abarindi bari muri diaspora mbone akaje ko kubararika baze nyine muri sama ko baratubamwo badécouvre
yo gushasha kandi imeze neza hama nanje aussi umva niko ngarutse kuco mvuga ati twarateye imbere no by'ubumenyi aussi mwa image maza kubiyereka igihe mwadutemberera mwabonye yuko twana Master Music yaronse mwene wayo ni kuvuga mu mushiki wayo ariko bakunda kuvuga ngama société c'est féminin yaronse mwene wayo tâche kulansa agence créative cyangwa agence de communication iri annexe kuri Master Music aho twofra ama service atandukanye arimo gukora ama contenu multimédia des vidéos ama photo meza branding PR printing yo kwimprima abantu bashaka kwimprima ibintu bya qualité na event rero mundi buryo uri nakubwiye kagatushi nako nakubwira ndaza ko twashima Imana ni polipole nyine kako navuga ngo buke gukomeza sinzi musiba kumugezi natwe tuko tugira buke kandi surely hama rero nko mu budget imiziki kuri kwezi nyine vuba cyane imaze ko John Elat azona nkamwe akantu vuba ndabahezagire nyine aka entre kasama ndasinyibutsa ibuye nyibukije gukeza akeza muri ku muvuduko mwiza muri ku ntambwe nziza namwe muri source d'inspiration kuri benshi natwe turimo kuko akeza turayizi iyo yavuye ahigeze umunsi dukora ibintu ahantu hatagase nk'uko tiva navyo nyine n'ibintu byiza nko kumvuga ngo le beauté de chez nous navyo n'ibintu byiza bitwinspire espoir quoi umva ndabakeje nawe ndagukeza ko nakwibuka uri kadrere gusa ariko busigaye uru usigaye musaza ni cyaki nakora avuga ngo usigaye musaza aho nifuza nayo ngati no musi kwa duhe two turakorana ari ibintu byinshi cyane umuntu aca yibuka avuga ati imyaka nka 10 nari meze atari abantu duhura batazi ko twigeze guhura antuka vraiment icyo nogira abafana banje n'ukuri ndabakunda bro je umwaka no akenshi je kuba nsohoye muziki no mwaka wa 14 no mwaka wa 14 umwaka nkuje 28 umva igice cy'imyaka imaze muri entertainment ndi muri career so urugendo nabayemwo ndarushobozwa n'abamperekeje kuko nta muntu yifatanya urugendo wenyene kese nyango bangi baca ku ntaro hejuru niyo ngiye bijana abandi bose bajana n'abandi so ndabashimira kuri accompagnement ndabashimira kuri espoir kuri confiance bashizemwo nanje birampa iyo leadership muri jewe birampa iyo energie yo ku persevera aussi nanje ndababwiye yuko sinicaye sinziriye sinsamaye ndigado cyane ndiko dakora gusuma uko bavyumvira hama nibaza ko Imana ni hamizagira ibyo tuko turakora bazabibona twizere ko bazonabishima kandi bizonabagira akamaro bwira n'akamaro igihugu wanje general isho bijya abantu bavuga ngo ama assets ibintu muna bafise ubutunzi kwa ivyo biri mu butunzi mfise guhumva ibyo maze nemanye n'abantu muri production nibaza ko imbere yanje haciye abarinzi barenga nka 4000 babarundi babihevye abatakiyo birama iyo numvise umuntu avuga again avuze ico kintu biranyumvisha ko ntataye umwanya kandi ko natumwanya ni kuri ahari ndawushimiye ko yabaye reconnaissance kuko hari benshi twashigikiye nawe urabazi badashobora koza kubahuka kuvuga ati kanaka yatemanya wiwe yubaka byanje yubaka carrière yanje ko negeze kugira abantu jewe hanigiye carrière yanje nayinyoha ntibagira kugira ngo agire abandi mfashije ariko bamwe ntibanavyibuke mugabo kubera kimutumutiva atari amashimwe y'Imana nibiduca intege mugabo iyo bibaye naho akagira gushima biradukomeza gusumba so bimeze neza cyane yego shamugere ugira ibikorwa byiza bya Sama murakoze enjoy summer